muri iki gisagara cy'iwacu amadroge asigaye ari menshi cyane Mutama. Abaji Dubai ari amadroge mashasha basigaye bazana yitwa ice. Iyo ice genda nayibonye ubu nsohose nga nayo narinzi. Ibyo byose by'amabuso bigwitera ikinge narabiciye mweko iyo ice yaranangaje sana. Ura nakantu umengo nka kirore umengo urashobora kwibona gutya me ariko ako kantu ugafata nka booster nyene me wogira nk'imisi ndwi utaryama gasubiriye booster. Ntimwumve yuko tuko tugwanya mwebwe oya, ahubwo twebwe tuko turafasha kugira tubakingire ibyo biyayura muto. Ni ibintu uri kuraraba ku rwego rw'igihugu bisigaye biduteye impungenge nyinshi, kuko murazi yuko umuntu yiheje ikiyayura mutwe hari igikorwa cy'iterambere yokora. Umva rero yuko tutagize rero ngo turwanye ibyo biyayura mutwe, murumva yuko ntaho twoba turiko turaja. Hariho n'amadroge electronique ubu asigaye yadutse, naho sinibaza ko ngaho i Burundi arahashika, mugabo urumva ko ni ibintu biteye impungenge isi yose, kuko droge ego kuba bikora birabazanira uburyo bw'amafaranga. Mwanavuze ko biguma biduga, mugabo byica abantu benshi. Abana araja ku ishure nko kuri Sediraki Tanganyika hari agace bakunda kugira, ariko ubumengo byagabanutse. Bakagenda umwana akaja ku ishure ugaheruka yagiye ku ishure ukandira ko ataha ukamubura, kubera ahuye n'abagenzi biwe bimwe yagira ngo par experimentation. Abana baragira curiosité, hama abagenzi biwe bakamuhonja. No munsi baramuhonjeje ku rumogi, hanyuma nkundi munsi bakamutera agashinge. Ureteza ko ataha ukamubura iminsi 2-3, umwana akazoza yazanye urushatsi sinzi ukuntu babimeze, impuzu mva nabakimese. Urumva yuko ni ibintu biteye agahinda. Rero jewe nashaka ndabamenyeshe yuko vy'ukuri tuko dukinga amabi ategwa n'urumogi. Suva ko tuko twiruka kuri mwebwe, uko mwebwe muba muri ngaha mubona ineza y'iki kigo, muze mukangurira n'abandi mubona vyagoye mubaha orientation. Kuko na jewe rimwe iyo ngize amarafre hariya mu runywera cyane cyane hariya mu makartier, benshi muragenda kwikika hariya mu birave by'inzuzi hariya mu migano murahazi. Benshi iyo bankundiye nkabahanura oya sindabafunga, ndabarungika nkabaho orientation. Mugabo urumva kubera dutinyana muca mwiruka, ahubwo dufashanye kugira tubituze. Guhana umwana siyo solution, ahubwo igikuru ni kiganiro, kuganira n'umwana. Guhana kidashoboka, ikidahinduka ni Imana, ariko umuntu arahinduka vraiment. Umuntu arahinduka. Jenga haranyindu ibintu byinshi. Nubu mba muri Asiatique kubera maze ubu ndasumaze emwa sose ngaha, ariko nubu muhira na confiance ngo ijya 100% barangirira ngo bame ruhusha ngo nsubire gukorera mu Buyenzi. Oya, papa yarambwiye naronko mu boss nzokuzanira nganyene muri Asiatique ukore basi kubera akazura kazi. Nanje kubera guca buto naremeye uko nyene ndavuga reka Imana niwezi ivyo yaneguriye imbere. Ariko ubu ndashimira Imana mwenye ukuntu je naje ngaha, naje sinzi ko muzi spaghetti, naringana na spaghetti kabisa. Ariko ubu ndashimira Imana, kiri umuntu wese ambonye no mwibabara no muri quartier bonyene bavuga nibiki uko wahindutse. Je ndababwira ubugingo bw'Imana, kandi
namwe nimwashaka ko guhinduka ahubwo nidutembere nzobajane aho ahantu je haminduye namwene bawigisha izo nyigisho turondera bajya abantu babibaha kwajya abantu babibaha ubwa mbere baratwara ubutunzi bw'imiryango yanyu yo bafashije hama nabo bagatunganiko kandi babivye bakakwiba kabaha amahera bagaca bakononera n'ubuzima nimba ko ababishe kabiri hariho hamwe nigeze kugenda banzaniye umwana yagiye bari muri salo acagenda acomora televiziyo ayire mu mutwe bomba ibyanimbe nibiki agira shiremo ifilme agiriye kumbe agira ari mu mutwe televiziyo aje kwidandaza ronke byayura mutwe bamuhagaritse ngo baba bononani kumbe bambonye wewe urumva muri we yabona ko nta numwe amubona turakwiye rero kuja hamwe kuko kugwanya ibyayura mutwe nikishaka kuba igikorwa cy'umuntu nico bigikorwa cy'igipolisi nico bigikorwa cy'ibi bigo non plus nico ba igikorwa cyaba bafasha nuvuga ko dusiza kuja hamwe dufatanye munda ndazi ko twobishobora kuko nta muntu numwe adandaza ibyayura mutwe muri quartier abatazwi ikibabaje nuko bajya abantu babidandaza usanga bakingirwa nawo mu kibano hariho bamwe mu kibano batabikunda mugabo gacu usanga nk'umuntu nyumba 10 kubera hageze ku mugoroba muri ya mahera ya dandaje aca mwicarika kamusororera hageze ko hogira ikiba ahubwo akaba ari we amukingira ivyo rero tudahinduye mentalite twumve yuko ibyayura mutwe ari kintu kibi zogora kugwanya hanyuma muri quartier bijya bibanza benshi banywera birazwe ivyo bibanza byose usanga abavyeyi bamwe babizi ababanyi babizi hariya mu Kinogo no mu Buyenzi harazwi muri quartier mugabo bajya kenshi ingorane twe dukunda kugira iyo tugiye baba bafise amantene nimba ariko banywera ngaha hariya ku kaburimbo hari umuntu aneka ko haraje abantu wewe ushikaho naho uba warose amakuru ugashika ugasanga nta muntu numwe ahari bigaca rero bigira ingorane rero aka kanya nari mfashe karoko kugira ngo dufashanye kugira ngo cyane abo bantu badandaza ibyayura mutwe no mu gipolisi ntimwumve yuko twe tujeje guhana bishika tugahana iyo hageze urwego rurenze iyo babaye abono kwitabaka tamanikirwa kubera nivyo turagira prevention mugabe iyo byarenze bya byayura mutwe bigatanga gukoresha kugira ama violence ukamugwana umena ibintu byo munzu birashika nyene tukakwiyegereza kugira ngo naho nisuba ko kuba ari kuguhana nukujya dukingire n'ikibano kumuga nari mfise nari umu electricien automobile kubera mu vyabaye 2015 novuga muri 2015 nagiye gutembera muri Nairobi hariya muri Nairobi nsanga imiyabaga basore bana yani byayura mutwe nivyo amarigara nivyarura mutwe rero nanje nanguriraho kubera yo rigara kubera kwicara kandi muri Kenya muraza ari imbeho ndabitanguriraho nka blague gusa hageze muri 2022 ndagarukino kuzino mbanku ubihagaritse gato subiye mu Buyenzi gukorera mu Buyenzi kwankora mu gya gatanu mu Buyenzi sanga kumbe niho depo ya aviri ndatangura je nabitanguye booster igugwa 3000 francs ndatangura
kubitangura kwanza narayicoma ndayishiramwo mu rumogi, urwego rugenda ruduga uko nyene ruduga shika kwishira kwirya bati bakura kwitabi hirya ka aluminium, kajya kabuye ka booster ni ucugashiramo harya ugakora nk'akantu kameze nk'aka bombo nk'agatije, ukaguma ukwega niyo n'ubwo rugwego nkarugera ko ninjira kwitera inshinge ndononekana kabisa. Ndava mu bantu n'abajya bagenzi banje twiganye, abagenzi banje ababosi na orana b'amateka bose baranyiruka bambwira Landry warahindutse, muhira sinataha kandi naryama ahariho hose. Mubajya nyene babidandaza ugasanga hari ahantu gusa ugiye gusumba mu ijoro ugasanga witeye ishinge aho nyene ukaryamiraho. Niho vyagenze uko, naraciye mu bintu vyinshi sana, narabonye ko vyaranduyishije je mubwiwanje nje ndi mu mizima, ariko kubera iyo booster mareshite menshi naragize gushika naho narinjiye mu bintu vy'abakizwa, ndakizwa gushika ndinjira mu bintu vyo gusenga, ariko biranka. Ndabihevye mu mezi 2-3 nkasanga ndi hajya nyene mu buyenzi nkabisubiramwo. Nico nace ngira muhira, narabimubwiye mama kubera mama aba muri Kenya, ndamubwiye je cyo mbwaje cyo nofashe kubera je uje numva ndushe, je numva ara hanu ariyo rihabu ikigo Bright Future Generation, ndabasaba ko monja nayo basi nkaruhuka kubera bo ide yabo bashaka kunjana mu mbimba kubera yani namera naronka gukazi nyankinywira kandi gushika naho gramere wanje namwibi imuzu ibintu vy'indani, umuntu atsize telefone canke akantu canke umuntu asohose ifarize ya mama nkayinjira nkayisakaza kubera donke ivyo byayura mutwe kubera vyageze mu rugwego gushika ubu tuvugana muri umwanya agasike kamwe kagugwa 25,000 30,000. Niho bace biyumvira baranzana ngaha, turumvikana ko ngaha nje guhamara 3 mois. Kuri yo 3 mois baje kumvizita, je narandaba kankamira sana, ndababwira jewe nakize je numva meze bien, ndashobora gusubira muhira. Kai baje nga twicara nganye muri sale, turashavurirana bonyene batabashavura gushika ukuntu nagiye mbangaha mbana n'abandi ari abantu bazangaha nibazi icabazanye ngaha. Usanga umuntu azangaha agize 3 mois 4 mois agiye hanze ugasanga yabisubiriyemwo. Nkiri nka nyene uyo muntu bakamugarukana kandi ngaha ndi ngaha. Ivyo vyarama inyigisho nyinshi cyane. Naramaze amyezi 8 ngaha, naramaze amyezi 8 dukora amasabuni, bakadurusha wo kuja kuyadandaza, tukadandaza amasabuni. Papa wiwacu ngaya yadufata neza, yaturera neza cyane, turamushimira. Igikorwa dukora twakira gwaruka uri hagati y'imyaka 15 gushika ku 35. Turakira abigeme n'abahungu mu bigo bibiri bitandukanye. Aha turi mu kigo c'abahungu, kigo c'abigeme kiri hepfo. Turabafasha rero, turabakira hanyuma tukabafasha, tukabaha abaza bakeneye kuja ku muti bakaja ku muti, abaza bafise ingorane yo ingwara zo mu mutwe muganga asanzwe adufasha
ivyerekeye ingwara zo mu mutwe akaza kubaha imiti bakayifatira ngaha, n'abandi baza ari uko ari ibyayuramutwe tukabaha rero inyigisho, tukabaha impanuro, tukabigisha intumbero y'ingene bohinduka bagahindura inyifato, kuko ikibazo cy'ibiyayuramutwe ni ikibazo kiruhishije ubwo rwaruka nyene ubwabwo, imiryango yabo, ikibano, eka mbere n'igihugu, kuko urwaruka niyo nkingi y'igihugu, niyo nkingi y'imiryango, niyo terambere ry'igihugu. Rero tubafasha kugira ngo babivemwo, hanyuma mu kubafasha ibyo twita accompagnement médico-psychosocial dushiramwo no kubigisha imyuga, byo bita renforcement de l'autonomisation. Aha turabigisha gukora umukate, mu banyo dukorera umukate, hajya gukora amasabuni, tukabigisha n'umwuga wo gushona. Dusanzwe tworora udutungwa duto duto, mwabonye ngaho ibitungwa tworora, donc tubigisha rero kugira ico bimariye biciye mu myuga, kuko hariho benshi baba barahagaritse amashuri haheze igihe, hanyuma twatubwira tuti kugira ngo baze basubire iwabo bafise ico bishoboje, tugenda tubigishije umwuga. Atari bake basubira mu miryango yabo, tukabakurikirana, zo twita suivi post accompagnement. Imiryango yabo tukavugana, bakatubwira yuko bimeze neza, ko abasubira ku ishuri basubiye ku ishuri, ukaba abandi bariko barakora imirimo itandukanye, ariko harimo n'abasubira inyuma, byo twita rechute, ariko si benshi mugabo bariho. Kuva dutanguye ibikorwa byacu mu 2019 twatanguye n'ikigo c'abahungu, twakira abari hagati ya 20 na 25, hanyuma tukakira ku mwaka abashika 50, uko babara hagati y'amezi 3 n'amezi 6 bivanye umwe wese ingene yaje ameze. Twarabonye ko muri abo dusohora nka 10% nibo bonyene basubira inyuma, ugasanga bagize ivyo bita rechute mu gifaransa, abandi twabonye ko bitera bije imbere. Kuva mu 2021 twaciye dushiraho ikigo c'abigeme, igitigiri cabo dufasha carongerekanye, ubu turakira mu mwaka hagati ya 60 na 70. Kubigeme twabonye ibikenerwa ari vyinshi, kuko benshi abo twakira, benshi nka 90% baba bafise abana, ndenda basamye batifuza, baba bafise abana, ugasanga abo bana nabo bakeneye ubufasha. Ubwo nabo bana bakeneye ubufasha, turaronga uburyo bukwiye bwo kugira ngo dukurikirane umuvyeyi wiwe nabo bana baba baribarutse. Abantu usanzwe abarezwe basanga barezwe mu miryango yabo, kwa mama babo cyangwa kwa bayinakuru canke ku nshuti, mugabo ukabona ko abana icyo kiyayuramutwe cakugize ingaruka mbi cyane ku bana babo bantu. Rero turacadodora hirya no hino kugira ngo dushobore kugira ico dufashije abo bana babo. Rero tumaze kugura igihugu c'abigeme, abo twakira bariyongerereje, barongerekanye, kandi turashimishwa n'ingene abakurikiranwa batashe. Ikintu kiduha inguvu ni kuva tushizemwo kwiga imyuga byarabafashije cyane. Amaroshite bagira bwa mbere tumaze gushiramo ivy'imyuga, twarabonye yuko bibafasha kuronka agaciro mu miryango, bikabafasha kugira ico bimariye. Nk'abigeme banyuye usanga bivanganye no kwidandaza, twasanga byagabanutse, ugasanga bashobora kwibeshaho no kwitungisha imiryango no kwibeshaho byo ubwabo n'utwana twabo. Mugabo gira roshite baragabanutse, bari munsi ya 10%. Ibiharuro dufise duciye mu itohoza ryabaye mu 2022 bikozwe n'ubushikanganje rero kubungabunga amagara y'abantu. Iyo migwi yose baba bigeme baba bahungu barimo mu biyayuramutwe, mugabo abahungu ni benshi gusumvya bigeme. Aho bitandukaniye handi nuko kubigeme ndakivuze mu gifaransa bafise vulnerabilité multiple, kuko yanyubiramutwe haba habongo no kudandaza umubiri, kandi hacajamwo n'imvyaro batifuza, ugaca usanga n'urukwegane rw'ingorane. Cyo gituma duhamagarira abafasha igihugu ko bofasha muri urwo rwego rwo kufasha bigeme banyubiramutwe, kugira ngo babafashe guhinduka no gutunga imiryango yabo no kwikingira izo ngwara. Hari nabo tuba dufise kandi baramaze kwandura izo ngwara,
abo bose turabafasha kugira ngo bashobore kubandanya babaho, bashobore gufata imiti neza, kuko iyo batari mwibarabara birabafasha. Cyo nabo cyo twabonye nuko kwiga imyuga byaragize akamaro cyane kuri iyo migwi yose, haba abahungu haba abakobwa. Mbwa abahungu baguma ari bo benshi mu banyubiyabira mutwe turavye tugeranije n'abigeme. Ikigo cacu kirafise ugushaka gukora kurushirizaho ibikorwa, kurushirizaho inguvu kugira dushikire ihangiro twihaye. Mugabo turacafise intambamyi. Aha mu bahungu turashobora kwakira abantu bashika 25, mu bakobwa bashika 15. Mugabo uravye abatwitura bakeneye ubwo bufasha ni benshi. Ngubu arabo twashitse ku rutonde rwo kurindira, ivyo twita mu Gifaransa liste d'attente, barindiriye ko bamwe basohoka abandi bakinjira. Turakeneye kwagura ikigo kugira dushobore kwakira benshi. Ico ni cambere. Ca kabiri turakeneye uburyo. Kwakira abantu bakaba mu kigo bisaba uburyo, uburaro, gufungura no gukurikiranwa, byo twita mu Gifaransa encadrement socio-éducatif. Ivyo rero bisaba uburyo dufise ni buke cyane tugereranije n'ivyo dukeneye. Rero turifuza ko uburyo bwo kongerekana. Ikigira gatatu kijanye n'izo z'uburyo n'abakozi. Abakozi abo dufise ni bake tugereranije n'ibikorwa twaterezwa gukorera ubwo gwaruka, kuko gwaruka ntakeneye kujya no kuryama, kumwumviriza no kumuhanura gusa. Akeneye ibikorwa, akeneye gukina, akeneye kwiga, akeneye ibikorwa byinshi. Mugabo ntiturashika kuri iryo hangiro kubera uburyo bwatubanye buke, hanyuma n'abakozi baca baba bake, uburyo baye buke n'abakozi baca baba bake. Turasaba rero ko twoshigikirwa, leta ikadushigikira, afasha Burundi bakadushigikira kugira ngo dushobore gufasha urugwaruka, ndidufashe kwakira abamaze kunyura umugi gusa. Oya, bidufashe no kuja mu mihinga itandukanye aho gwaruka ruhurira kugira ngo duterere biboneka ugukinga. Kuko nkuko mwabibonye harimo imiyabaga, harimo abakuze, mwabonye harimo n'abigeme. Harakeneye igikorwa cibanze kijanye no gukinga, titurindire ngo tugiye kwakira abamaze gushikirwa n'ingaruka mbi zo kunyubiyayura mutwe, kugira ngo duterereye mu kibano, mu mashure, mu handa bagwaruka ruhurira, baronka inyigisho zikwiye. Nabaza bari ku rugero rw'indwara zo mu mutwe, muganga wo mu kigo le psychiatre abafasha kugira bafata umuti bari mu kigo, atariko baruvanga n'ibiyabira mutwe. Abona bari ku rwego rw'indwara zo mu mutwe, bafise n'izindi ngorane zijanye zavuye ku rumogi banyoye umwanya muremure. Ariko si bose, abandi bari ngaha baba bakeneye inyigisho, baba bakeneye impanuro, baba bakeneye kumvirizwa, baba bakeneye gutahurwa no kwigishwa imyuga byo babeshaho. Iyo miti rero, imiti twita psychotrope cyane na santé mentale, nayo irazimvye kandi ni mike, si benshi bayironka. Biratugora cyane, aho turasaba gushigikirwa no gushiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu. Kuvyerekeye imiti kandi kitwosaba ni no witumuti, ni produit de substitution yitwa methadone. Iracari kirageragezwa ngaha mu Burundi, cyo twita phase pilote. Ntiharagera aho dushikirwa twese. Twifuza ko iyo produit de substitution methadone n'abari mu bigo boshikirwa bakabiyumvira kugira ngo barabe ico hinduka kuri bo, barabe bashobore gusuzuma ufata methadone ari atahi wabo n'abafata methadone bari mu kigo, baraba hakarusho kari kugira ngo bamenye aho boshira inguvu. Mugabo mu bigo nta methadone batangwa kuronka kandi barayikeneye. Ico bishobotse turateye akamo leta n'abashigikiye leta kugira ngo biyumvira bari mu bigo